Mu giserukiro hagirwa intamba mu rugamba bakina urukino rw'umupira w'amaguru baraye bongeye gutsindwa n'igihugu ca Burkina Faso ibitsindo 2 ku busa mu nkino zo kurondera itike yo kuzitabira igikombe ca Afrika. Mu nkino zine bamaze gukina bamaze gutsindwa ibitsindo 9 ku bitsindo 4 harimwo 6 batsinzwe n'igihugu ca Burkina Faso. Bakaba basigaje gukina inkino zibiri, rumwe ruzobahuza n'igihugu ca Malawi, urundi bahure na Senegal. Nayo batoyi babo bari musi y'imyaka 20 bakaba barabandanije mu nkino za Sekafa inyuma yo gutsinda igihugu ca Ethiopia ibitsindo 3-2. Christophe Ndayikengurukiye umusatirizi akomoka mu mugwi wa Bumamuru akaba ari wazi imbere mu basatirizi bafite ibitsindo vyinshi kuko afise ibitsindo 4 akanganya na Jean Paul Dembe akomoka mu gihugu ca Cameroon. Muri basketball imyimenyerezo yarabandanije ugwaruka ruri musi y'imyaka 16 bafashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'Ufaransa bukishije kwishira hamwe Seno. Christophe Horiak cegera c'umuhanuzi ajejwe ivy'imico mu buserukizi bw'Ufaransa mu Burundi yatumenyesheje intumbero y'ivyo bikorwa. Ça vise les sportifs du Burundi, les jeunes sportifs en devenir du Burundi. De façon à ce que le Burundi, à travers la vingtaine de fédérations sportives qui existent ici, arrive à décrocher des places dans des compétitions, que ce soit au niveau régional, africain, mondial. Et donc ce projet va durer 2 ans et demi. Nawe Jiriyeshenyo ariko afasha kugaruka mu myimenyerezo nk'umuhinga w'ishiramwe FIBA yamenyesheje ko Uburundi bufise impano nyinshi muri basketball ariko ngo gutera imbere biracagoye batagira aho bakinira hameze neza. C'est compliqué tant qu'on n'a pas une salle au Burundi. D'accord, le jour où on aura une salle, un gymnase, on pourra vraiment être dans l'analyse des performances et promettre des choses et s'engager auprès de vous pour vous promettre des choses. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas. On a des conditions qui sont pas faciles. Les joueurs font avec, mais je pense que c'est un avantage pour eux. Ça leur permet ensuite, quand ils arriveront dans la salle, d'être prêts à tout. Donc on commence comme ça, on joue extérieur, on fait avec ce qu'on a. Pour la croissance des enfants, même de jouer sur du béton comme ça, c'est pas très bon, hein. C'est une usure des articulations qui est jamais très bonne, mais en tous les cas c'est comme ça. Mugisha Karol Freri kizigenza w'umugwi serukira gihugu batarenze imyaka 16 akina urukino rwa basketball yamenyejeje ko iyo myemyerezo izofasha mu kuduza impano zizosubirira abakinyi bariko barakura. Turabona yuko haje abayetranje benshi, donc abarundi ntibakina sana kandi abarundi bacu bariko barasaza. Donc c'est à nous de prendre la relève. Il faut yuko donc natwe dutravaille sana hama bishitse ligue yacu kagumuko nyene hama natwe agatera imbere n'abanyamahanga neza. Turangirize amakuru yacu mu higanwa ryitiriwe incungu yariko rirabandanya ku ncuro igira 8 kuri uyu w'Imana. Umugwi wa Dinamo kaba utorohewe mu gusezererwa n'umugwi wa Rezipo batsinze amanota 78 kuri 71 nayo Remesha itsinda umugwi wa Tigers amanota 61 kuri 58. Muri iryo higanwa akaba atamugwi wemereye kurenza abanyamahanga batatu. Urukino rwa nyuma rukazoba kuri uyu wa mbere hagati y'umugwi wa Remesha na Rezipo. Umugwi uzoba wa mbere ukaba uzohabwa miliyoni 10, umugwi ugira kabiri uhabwa miliyoni 7, umugwi ugira gatatu uhabwa miliyoni 5, nayo umugwi ugira kane uhabwa miliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi.